Natacha n'umuririmvyikazi yigeze kuri zindege mu bihumbi 2021 2021 yuriza indege abamenyesha makuru aho yaragiye gutora agashimwe muri Uganda. Mr Vibe untahure Natacha Burundi niwo muririmvyikazi wa mbere yakoranije ibihangange mu muziki w'u Burundi aho ico gihe hari tariki 3 ukwezi k'umunani muri 2024. Yes. Akoranya ibihangange mu muziki w'u Burundi. Natacha Burundi no muririmvyikazi wo Burundi. Numwamikazi w'umuziki w'u Burundi. Yes. Amaze gukora vyinshi, amaze gukora amateka menshi, amaze gukora collab nyinshi, amaze gufasha benshi, amaze guhabwa na awards zitandukanye nyinshi yaziherewe hehe mu gihugu ca Uganda. Kuba Natacha ahaye imodoka igira kabiri nyina wiwe ni kimenyetso gikomeye. Yes, bakozi ba Gatech TV, uyu ni Mr Vibe wama Vibe. Ni Mr Vibe agarukanye n'iyindi vibe muri Buja. Tugarukanye n'uwo bita Alvin Gucci, Janjalao, Sharpshooter, the morning star of the way from Burundi, Bujumbura, mwami wama exclusive news, international news. Ziba ziriko ziravugwa hirya no hino nk'abadasinzira tuba turi ku mwanya kugira zose tuzizane. Yes. Tuzishire ku mwanya abatarazironka abataraja ku mbuga nyinshi zitandukanye basi twebwe nkaya Gatech TV tubahe uburyohe baryoherwe ntibarambigwe bishime kabisa. Amsaza. Yes. Wahora he bro? Nakurondera ngo dusesangura ukancika. Oya tuba turi mu bundi buzinyene bujanye na entertainment turondera inkuru nyinshi zitandukanye kugira tuze turyohere, tuze kandi tubahe ibintu biba vyatojejwe neza bidafisemwo utunenge mu vyo tuba dukeneye ko twubashikiriza kuko dusanzwe dufise n'abafana benshi badukurikirana. Yes, of course. Niyo mpamvu kandi haraba ukunda kuvuga ati ubusesanguzi bwanyu turabwemera. Niyo mpamvu natwe rero tuba turi bize gato turondera ayo makuru kugira natwe tubashikirize ibintu biba biri authentic. Tubafitiye ibiki uyu munsi Mr Vibe? Yes. Uyu munsi tubafitiye amakuru ya Natacha. La bamba, la mode, la mazi. Ni Natacha Ngendabanga. Ariko aravugangwa sinovuga mu gisagara ca Bujumbura gusa ahubwo mu gihugu cyose. No muririmbyi abaye wa mbere. Number 1, number 1 yubahutse guha imodoka. Ubugira kangahe? Kabiri. Umuvyeyi kabisa. Agakana abantu bagatahure. Ubugira kangahe? Kabiri. Imodoka y'umutonore. Agakana abantu bagatahure neza. Ariko imbere yuko twinjira cyane kuri Natacha Burundi, Natacha Ngendabanga kuba yatanze ino modoka iri mu bwoko bwa Voxy agayiha umuvyeyi wiwe, reka kwanza tubahe amateka ya Natacha. Reka tubahe kwanza bimwe mu bikorwa vyiza byamuranze nde Natacha kugeza kano kanya. Reka tubanze kwanza abantu tubabwire Natacha ninde, Natacha meze gute, yamaziki, Natacha teye gute, Natacha uburundi bumwakira gute, Natacha uburundi bumuha ikibanza kingana gute. Izina Natacha rivuzwe mu Burundi canke no mu makungu abantu batahure nde, batahure ni giki, batahure n'umuntu ki. Yes. Ico nico kintu kwanza abantu botagura kumenya imbere yuko babona nayo mateka yarayakozwe. Mr Vibe. Natacha Burundi n'umuririmvyikazi wo Burundi, n'umwamikazi w'umuziki w'u Burundi. Yes. Amaze gukora vyinshi,
amaze gukora amateka menshi, amaze gukora collab nyinshi, amaze gufasha benshi, amaze guhabwa na awards zitandukanye, nyinshi yaziherewe hehe mu gihugu ca Uganda, n'izindi akazihabwa hehe hano mu Burundi. Yes. Natacha niwo muririmvyikazi wa mbere amaze gukora collab ari kumwe na Fally Ipupa di Capre la Merveille kuva mu gihugu ca Congo. Natacha n'umuririmvyikazi wa mbere amaze gukora collab nyinshi kuva hehe muri Tanzania. Natacha Burundi agihabwa agashime akuye muri Uganda, yerekeje ku muhisi ariwe perezida wacu wa kera ariwe Pierre Nkurunziza. Niturinjira neza no mu mateka yiwe. Aho duru tubabwira kwanza Natacha ninde? Bamwumve. Yamaziki. Natacha n'umuririmvyikazi yigeze kuri zindege mu 2021 2021 yuriza indege abamenyesha makuru aho yaragiye gutora agashimwe muri Uganda. Yes, ico gihe aho twabonamwo umumenyesha makuru Amipro de MC Amipro, tukabonamwo kandi na Edison Yahaye, tukongera kandi tukabonamwo na Kivodo hamwe na manager wiwe ariwe DJ Rafa. Natacha n'umuririmvyikazi wa mbere yigeze kuri izi ndege kandi timu yiwe, timu y'abantu basanzwe bari muri timu yiwe Natacha, kuburiza indege kubajyana muri Tanzania gusa kuryoherwa no kubagirira shopping, atari uko bava mu muryango umwe. Oya Mr Vibe, untahure Natacha Burundi niwo muririmvyikazi wa mbere yakoranije ibihangange mu muziki w'u Burundi, aho ico gihe hari tariki 3 ukwezi k'umunani muri 2024. Yes. Akoranya ibihangange mu muziki w'u Burundi aho twabonyemwo Double J, Kiriku Akil, tubona B-Face on the floor, tubona kandi D1, yes, tumubona Fabulous. Urumva ico kintu Mr Vibe, king of rap, hip hop, gukoranya ibihangange vyose nk'ivyo, sans guhurira kuri stage imwe n'umuririmbyi w'umurundi kazi Natacha Burundi. Ico kintu ni kintu gikomeye cyane Mr Vibe. Yes. Wari we wese yofa kugikora. Niyo mpamvu danakubwira yuko imigisha iguma bikurikira ahantu hose ari n'ibintu vyose arimwo. Natacha n'umuririmvyikazi yagiye arafasha abantu benshi batandukanye. Turiko tuza hiyo rero aho amwe mu mateka yashoboye kandi gusubira kwandikwa n'umwe mu baririmvyikazi dufise hano mu Burundi, akaba kandi ari n'umwamikazi w'umuziki w'u Burundi, Natacha Burundi. Uko kuntu wari winjiye ubabwira yuko hatanzwe imodoka ayiha mama wiwe y'umutonore. Mbe waruzi ko ijya modoka atari y'ubwa mbere ihawe ga Mr Vibe? Ubwa mbere hatanzwe narimaze kuyumva bro. Ubwa mbere hatanzwe Wish, imodoka ikaze cyane, Wish zigisohoka. Muri ico gihe yari ikaze sana. Wish igisohoka zikiza mu Burundi. Natacha abayitayemwo mama wiwe. Umva nk'ico kintu. Ariko tukira aho guci. Ego. Mama wa Natacha avuze iki kuri Natacha? Ubajije neza cyane Mr Vibe. Yo. Mama wa Natacha avuze iki kuri Natacha? Kuri Natacha. Umenye yuko kwanza kugira ndakwishure, umenye yuko umuvyeyi ni kintu utofa kuronka. Umuvyeyi n'abarundi barayamaze bati akabura ntikaboneke, akagena ntikaboneke, ni nyina w'umuntu. Najua hujui hadisi. Ico kintu nico nagomba burya ndagutemo. Akabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu. Uwa mugani Natacha caragira iki? Arawibuka neza cyane kandi akanawukurikiza.
kuba Natacha ahaye imodoka igira kabiri nyina wiwe ni ikimenyetso gikomeye. bisigura iki? Yes. Kandi ubona yuko abyishimiye, abinezererewe cyane, akereka abantu bose, abarundi bose cyane. kandi mama wiwe aracatagase bro, aramugira neza. Ugerageje kuraba n'ijya video urabona nyene ko mama yari yishimye sana. Si mama wiwe gusa wenyene yari yishimye, n'abantu bari muri kijya kibanza harabonese aka vibe ko kwishimira kijya kintu, nkaho umenga umuduga nibo bawurose neza cyane. Gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Hari ikintu abantu batazi, uku kuntu Natacha akunda gutanga bimwe mu matungo yiwe biri mu bintu biguma bimuzanira umugisha mwinshi utandukanye. Yes, umugisha wo kumugira vibe. Cya gikundiro mu bantu kiguma cigaragaza. Yes. Uramaze kubona Natacha bamupostinga mu bintu by'ibibi, mu mbuga nyinshi cyane avugwa ngo mu mabi. Wapi? Uramaze kumva ngo Natacha ngo bamufatiye ngo ahantu ngo akoragira ngo ibintu bitandukanye. Wapi? Uramaze kumva Natacha ngo mu giteramo ngo Natacha ngo yafashe nabi abantu batandukanye harimo abafana cyangwa ngo bateguye ibyo. Ntabyo ndabona vraiment aho naho tuvuga byinshi. Kandi si ukumutaka ukuri kuragira iki? Kuravugwa. Yes. Ikindi naco twomenya, Natacha n'umuntu yitaha abamenyesha amakuru bro. Cyane. Reka tubirabire kuri mugenzi wacu Starboy. Yes. Yigeze kumutamwa amadolari bro. Urumva ico kintu? Yigeze kumutamwo ni wine. Turekane na wine. Igihe yamujanye hariya muri Uganda. Starboy imuzu yajanye hariya sizo yagarukanye. Starboy yakorewe shopping imwe idasanzwe. Ndio maana napendaga kumusifia ole bro. Tureka tuachana tena kungoja kumsifia. Natacha hata kama usimsifii anakupatia ujikagatie. Araguha. Uno mu mama no wa Ephraim. Umutima wa Natacha je naricaye ndiyumvira uyu muntu ateye gute, uyu muntu ameze gute. Nico gituma tutazikwiye guhora kuri ya gateke. Ivyiza reka bivugwe. Yes. Umuntu ntagakora iciza ngo duceceke ngo duhore. Tubwirizwa kugira iki? Tubabwiza ukuri kandi tubinabamenyeshe ababa batabibonye babibone kandi binabashikire. Twebwe turabamenyesha amakuru ijwi ryacu kandi ama-image yacu ashika kure. Kandi ni ibintu tubivuga kugira habeho kwamamaza umuntu gusa, ni ukwamamaza ibikorwa byiza. Neza cyane. Umustar Imana igushikanye kure. Neza cyane. Ikugejeje ku yindi ntambwe. Ibuka umuvyeyi wawe. Neza cyane. Hari abastare benshi ugiye kuraba abavyeyi babo. Bro. Wocu turi kukarira. Ni hatari. Umuvyeyi birato bikamuhererako. Umuvyeyi akabura icyo afungura. Ayo makuru tuyegeranije hari abantu baca bagoma no kutwica. Hari abantu benshi usanga bakunda kuvuga yuko ngo hari itunga ry'abaririmbyi usanga riva mu bindi bintu bitandukanye by'ibintazi. Yo. Ariko mumenye yuko benshi mu baririmbyi dufise hano mu Burundi n'abakozi. Ego vrem. N'abakozi. Mason kweli hawapendi. Nibabone ukuntu Natacha akunda gutanga ibintu bakibaza nko kumenga bikura mu nzira z'ibintazi. Tugira aho ego hari abantu bavuga ati namuhe yarose umugabo muhonga w'umuzungu amahera yakura kuri urya mugabo. Ibyo bintu bavyemeza bro. Ngo ni wamuha amahera y'umugabo
n'ay'umugabo. Amahera y'umugabo n'ay'umugore, n'amahera y'umugore n'ay'umugabo. Ako kantu urakumva? Bisigura ko Natacha kurya amafaranga y'umugabo ntaco bitwaye. N'ay'umuryango. Turekane n'ay'umuryango, ariko Natacha we nyene asanzwe yifitiye amafaranga. Asanzwe yifitiye amafaranga, bro. Arinjiza amafaranga mu muziki. Turekane no mu muziki. Natacha afise ibindi bikorwa bimwinjiriza amafaranga. Akandi kantu utaruzi, mbo ruzi ko Natacha kayubaka inzu muri Italy. Yake mwenyewe. Natacha kayubaka inzu muri Italy. Mu Butaliyano. Mu Butaliyano. Yeah. Sasa. Kwarenze. Uyu munsi Natacha yahaye imodoka y'umutonore iri mu bwoko bwa Voxy umuvyeyi wiwe. Aho yanapostinze agira ni mu majambo ari mu Gifaransa, "Tu es tout pour moi ma maman chérie et je t'aime énormément." Wow. Mama wiwe aramukunda birenze. Niwe vyose kuri we. Ibi rero Natacha ashobora kuba yamuhaye sho kuba ari ibintu bisanzwe twebwe tubona uko. Hakaba hari ibindi twebwe tutabona behind yamamuha, kuko n'abatari famiye yiwe ivyo abakorera ni vyinshi. Ariko bivuze iki gukorera ikintu umuvyeyi ukaca ukizana imbere ya kamera? Kugira vya vyishimo biri muri wewe wamugisha ugaragariza abandi neza cyane, bibabere n'akarorero neza cyane. Ico kibazo ndakibajije kubera hari abantu bace bahaguruka genda umustar, ariko sinashimye kubishaka ku mugaragaro. Ndamufasha mama babimenye bibabere kandi akarorero. Reka tugukeze. Yes. Reka tumukeze umwamikazi w'umuziki w'Uburundi. N'abandi baririmbyi cyangwa baririmbyi babibonereho icigwa. Gutanga simaka ngo uzotage ngo vya bintu ngo birenze, oya. Kora wa mutima wawe mwiza usanzwe ufise witange. Yes. Kuko kwa gutanga n'ubundi kuzana imigisha.